kiriya kintu kijyamye hajya niki ijya singwe kwe ijya singwe mu Burundi katangwe zitora tubona je mu Burundi ntangwe mpora mbona mugaje mbona menga ningwe rabaneza cha ningwe vrema kwe ijya singwe cha tugenda aho tari burare wohava kare tugenda yebaga aho tari burare yebaga bakunzi ba INGWE media jenga ngandi mw'ishamba ry'Urukundo rimwe mu mashamba abantu benshi nkunze kumva bariko baravuga ngo iri shamba abantu benshi bakunda kuza barikoreramwe ibintu nituzi ivyo bintu bikorerwa muri rino shamba ariko amakuru mfise avuga ati iri shamba ni igiki ni ry'Urukundo ndavuga ndio niryo shamba kubera iki bagise ry'Urukundo ndavuga je nk'umumenyesha makuru have nje gutohoza menye koko iryo shamba rikorerwamwe ibiki mbega abantu baza muri iri shamba bobo ni bande hazi baba baje gukora ibiki jahandi kumwe na Bobo kameramani wanje twazungurutse hariya twajabutse inzuzi tugeze rero muri rino shamba rero je sindamenya ni bande barikorerwamo kuko nagiye hariya sinigeze mbona abantu ndazunguruka ariko ibintu mbona ngaha mu nzira byo ni ambutiyage bakunze INGWE media aka kantu mbona prudence class agakingirizo kamwe kavura iki gakinga ingwara zifatiye mu gihimba cirondoka kandi kakongera kagakinga inda zishushe inda zibatifuje nico kintu mpuye naco ngaha bisubize bandanye ngenda kumbure ko mpanguye mbona ibi ndaza guhura n'abandi hariya anye ndabasange mu bindi abe mbandanye kuko iri shamba riracari rirerire ni rimwe mu mashamba manini ya cane ni rimwe mu mashamba yagutse ndumva n'amajwi y'ibikoko numva imbwa numva n'ibindi bintu hariya mugaje ndi intare bakozi ba INGWE media je ndi intare ndiyemera ndazi yuko intare itemberera mu mashamba je nanje nahisemo kuza hehe ngaha mu mashamba ndabi ibintu bikorerwayo twoguma hariya mu makartie canke tugume mu biro twicaye tutazi ibintu bibera mu mashamba na cane cane ko twumvise hari iki hari shamba ry'Urukundo je shamba ry'Urukundo have tubandanye tuje kuraba ibiriyo kuko nta muntu numwe ndigera mbona muri rino shamba nta n'ikintu na kimwe ndigera mpura naco kiretse ikintu mpuye naco mpuye n'agakingirizo agafuko kari hari inyuma niyo ndagataye Bobo urakamera neza tugende duhure n'ibindi bintu ngaha ndabona nibiyasho sana muri rino shamba sha inkumi n'imisore ahantu barahamariye aba nahuye niyuguruye bwa mbere nahuye niyugaye ubu mpuye niyakoze sasa umutu bakunze ba INGWE media iri shamba sha ni mwihoteli umuntu araramba yabonye ibintu byinshi cyane uwihuse yarahomvye byinshi ni nk'abantu baza mu ishamba kujyamanirayo vrema babuze amahoteli babuze inzu bajamo raba mu ishamba no kuri prudence class nk'umukobwa wewe yemera kuza muri rino shamba uwo mukobwa yararezwe n'ababyeyi koko nakamara matsi je nkomeza numigwa kuko iri shamba umva Bobo aya majwi wumva nta majwi wumva y'ibikoko turaraba dusubira inyuma hakiri kare tutarahura n'ibiyasho ngibi era Bobo ndabi prudence class
iri shamba ni ry'abantu basambaniramwo n'iry'abaki suguhumira imirima y'abandi hama ngo dushaka ngo umwimbu mwinshi kumbe umwimbu mushiramwe imikoshi mukaza kujyamanira mu mirima ivyimburwa bizomuzokwimbura iki kunza nyinshi meze jiri shamba ndabona n'ibiyashu naje nizeye ko nje guhurirayo n'abantu mugampuriyeyo n'ibintu eba bakunzi banyishu meze sha je rero nariyemeje ko nzoza ndabakorera ibintu mwese munsabye ariko uno munsi nta muntu numwe mbona nagurutsira ishamba ryose mugabo nta muntu numwe ndigera mbona bobo hari umuntu numwe ubona muri rino shamba shabara tubeshe ngo uhurira ngugiye urumva numvise abantu bambarira ngugiye muri rijya shamba ngusanga abantu bagerekeranganye mugaje nta kintu na kimwe ndabona ibintu numva ibintu by'ibikoko gusa bizikoma induru bizwira n'amajwi yabyo nta bindi bintu numva mugaje ndi intare attention intare ntitinya nubwo ho bari ikintu kimeze gute je sinigera ntinya vraiment sasa jinda ndashaka kumenya none aha ni mu Burundi canke ni hehe iri shamba turimo Jibambariye yuko iri shamba ngiyeyo mpurirayo n'abantu benshi ngo mpurirayo n'abantu nokoresha ibiganiro tukayaga mugabo je nta kintu na kimwe mbona usivye iki amakapoti ntoraguye hajya mu ibarabara nza ndahura nayo kumbure ahantu abantu bakunze kuhaza baje kwifashisha barahunga bakavariya bakideplasa bakazi no muri no shamba baje kujyamanirayo kwe cha imani baba bari reve nani baba bari sasa nendereye amani rudi nyuma mina naona hakuna tanji mbandanye subiri nyuma lakini kure mimi naona pako attention cha nende niyo Ashimani rarema ishamba ye bagabo yewe ariko je ahantu haranteye amakenga ahantu je ndiko ndaca numva amajwi muga nta kintu mbona cha tari vuma bobo nta bintu by'amajwi wumva we mi fasi pananitia boga bayitudanganya bakunzi banyishu media bega yemwe bibintu mbonye yebaga yewe ifasi mimi nasikia lakini sioni ndumva amajwi muga nta kintu na kimwe nigera mbona sasa kama ifasi ariko je ndibuka hari umuntu umwe yigeze kumbarira ikintu arambarira ati burya rero ugiye muri iryo shamba uzogende witwaje ikintu c'ikibando canke witwaze ikintu c'umupanga mugaje muri ivyo bintu byose ntabyo nigeze nzana nta kintu na kimwe nigeze nzana je sinzi rero ibintu byo byabaye chaniona ke bobo kiriya kintu kijamye hajya niki ijya singwe kwe ijya singwe cha mu Burundi katangwe tora tubona je mu Burundi ntangwe mpora mbona mugaje mbona menga ningwe rabaneza cha ningwe vrema kwe ijya singwe cha tugenda aho tari burare uhava kare tugenda
yebaga utari burari yebaga ona twende mama we sha ibintu ntibibaho sinzogaruka kwe ibintu nk'ibi sha ibintu je ntavyo nari niteze unoza ngahurirayo n'ingwe ngaha ona bobo twende si jewe mani sha jewe rya rukoko je sinaruravye neza nabonye mu mugongo oya tuzimye tuzogaruka basi nundi munsi tuzogaruka kisi kizino ngaha kini kizino none we ntiwimvye ibizini wane ini nkofero y'ikizino sasa gicimbe sasa tacha bora gicimbe ava tukwimba ikizino ngaha